Name Fabelove. Como unaweza chani, oh my god. Wisha maniga, umva mudogo ya marikote kuri plage. Na bro, nkuko ndumugabo. Oh, uona umwana gikeneye kwiga umuriho. Oh my god. Zay, so yeah. On the track. My name. You're a blame. It's a 10. Found in your blend. Okay. Babi could flow. My friend will be rest. We bit to him got cool speed. On the track. ko biryoshe ni kwa kuryene kumurapera ashikira kuri beat ibintu bikabura udubi bikaba irudidare tsitsura turabaha ikaze mwebwe bakundwa mbonesha kure Jayc TV na cyane mwebwe mudengeshanya ko mamukurikirana ikiganiro mutegurirwa mugongera mugagishikirizwa na Arakaza Jean Miki aka Mikila na kwica tutari kumwe na mwebwe ntavyo no kwishoboza ni kwa kuri nyene umuntu ashaka kuvuga ati ni umunezero ugeretse ukongera ukagereka kundi kwa turi kumwe na mwebwe nkuko mubibona ndi kumwe na mugenzanje ngaho urashaka kumwita bebe DJ canke DJ Patien murabibona hariya mu gikona gumahisha tukiraho nyene turi kumwe n'icamamare mu muziki ndundi aho novuga yarakoze ibintu biteye igomwe cyane akiriho noneho aracakora nibindi nawe sundi ni Fabelove karibu cyane muri Jayc Production Jayc TV turakwakiriye cyane murakoze cyane murakomeye TV ego turaho nongeye ndamutse nako baradukurikirana bose nabwiye uko Fabelove ndakunda cyane the genre of hip hop nabwiye yuko nama ndigado nama tongera tubwira abakunzi ko turi live kuri Facebook mbega Fabelove tukiraho nyene Fabelove kubera iki Fabelove amazina yiwe naya ni Fabrice anyamashira ko love tu kubera ko bose ko love urukundo niko gwatumye twese tubaho nga kwisi na cyane Fabelove love yagiye ko kubera ko ubayeho kubw'urukundo love ni iryo wishiriye ko nyene cyangwe niryo wagiye urabwirwa n'abantu usibye yuko jewe sanzwe nkundana barambye ko ndi umwana nkundana cyangwa ndi umwana uvuga yuko fise umutima w'impuhwe n'urukundo ndumva yuko iryo zina ndaryitiriye yuko bitoba bibi yani je nagisi
love na cyane cyane ngo abaririmbyi bamufise inkundo nyinshi mbega hariya nyene tugenda ku kibazo ca mbere abantu barakunze kuvuga ngo abaririmbyi ngo nabavayo abandi bakavuga ngo umuririmbyi ngo nta rukundo ngo umuririmbyi abafise haya ngo ni kwa kundi nyene ngo umuririmbyi ngo usanga ngo agera abakobwa benshi ugasanga akundana n'abakobwa benshi Fabelove abivuga ko iki mu gihe yumva ko afise love nini cyane atanga love ubwo niyo bari muri babandi ashobora kugendana n'inkumi amajana 8 bo je nibaza yuko ujya no mutima w'umuntu kubera ko tugiye kuraba haba mu ba pasteur haba mu ba patiri haba mu bashe haba mu baki uraza gusanga hatabura ko kageso hariho bamwe bamusanga bagira muri ivyo byo kuzana abagore benshi cyangwa kugira mu bakobwa benshi so rero no mu baririmbyi nabantu nk'abandi cyo kimwe bavuga n'abasoda abapolisi cyangwa abaki ariko si bose umwe wese afise umutima wiwe rero mu baririmbyi nuko bica binyaruka kuboneka bica binyaruka kugaragara kubera ko umuririmbyi aba novuga bibasha navuga gute donc abantu bose bamuhanze amaso rero ibintu bica binyaruka kugaragara sino ugiye no mu buzima busanzwe ibitamenyekana nivyo vyinshi nivyo vyinshi rero sino hava ndabisha ku baririmbyi ngo nibo baba bagendana n'abakobwa ngo benshi no gusa abaririmbyi umuntu wese ari celebre bisaba kugira umutima rugabo ukwihagararako no kubufise intumbero no kuburi serious ivyo ndabivuze kubera iki kubera ko abakugana bari benshi abakwandikira bari benshi abakubwira ibitandukanye bari benshi so kubw'ivyo rero ni nahaweho gushobora kugira rero arababishikako bagashobora kwiyubaha ubwaho nka jewe nihereyeko hakabaho n'abandi rero bashobora gutimuswa n'ivyo nyene byo kuba bandikirwa na benshi kuva kumenga yoshobora kudekona nyine agakora ivyo yigombe kubera abumenga ababiboneweho so nico novuga mugabo sino abaririmbyi siyo bonyene nuko twe gusa tugaragara tukiraho nyene Fabelove hari jambo hejeje gushimangira avuga ati nk'umuntu w'umuririmbyi ni umuntu usanga agenda arakurikiranwa akanakanye no kuvuga nahashaya gato y'abantu baba mukurikiranye mbega tukiraho nyene ngomba kurasa ikibazo ndakikurasiramo ukanyishuramwe ibintu bibiri showbiz bivuze iki kuri wewe hama ukaca ugenda ko umbwiye ati kuri showbiz nk'ubunye Fabelove muri upcoming underground n'umustar na superstar yo bayikrasa he n'abahinga bose bocishira icyo kibazo ryaza ko icyo kibazo naza ko congora kwishura kuko bon hari ikibazo mba n'uvumega kiragengeye kigusumbya kime kirasumbye inoze mugabo kimwe cyoco naza ko Fabelove nko abitanguye muri introduction benshi baranzi mu dio wa hip hop no shaka kuvuga mu dio wa hip hop hanyuma reke kuvuga izina ry'iwanje hanyuma niwe ushaka kuvuga abaririmbyi bo mu Burundi hanyuma reke kumvugamo so rero kubw'ivyo rero nibaza ko ikibaza cyanje nico nyene abafane bamaye ico nyene nanje nico nziko ndimo kandi si ngombwa ko ndakivuga niyaza bose barakibona kandi nawe kugira unemere no ngaha tukabo wabonye kare watanguye introduction Fabelove avuga ati izina kuri superstar canke upcoming canke umuki unyita bivanye nuko umuntu agufasha no ico bivana nuko ico no hakana ni ico bita superstar hanyuma nico bita upcoming ariko si izina ribi abaririmwo so kuvuga yuko ari abantu babi n'abantu bafite ishaka n'abantu kugira witwa umu upcoming kwanza nuko haba hariyo ishaka ubumaze kwerekana kuko hari utarasora n'indirimbo hari bikiri mu makaye hari n'utaranavyiumvira so maze kwitwa upcoming urumva yuko umaze gukora ibikorwa gusa nuko bitaba biragaragara ariko iyo nubwo twayirenganye turi novuga ubu superstar vraiment yaza ko nga mu Burundi ntabo hari ariko hanze bariho bariho kuko giye kuraba nk'aba ba Chris Brown ishatse ku differentiate n'aba ndavuga ngo superstar ugiye kuraba nka Michael Jackson reka cyo dufata umuririmbyi wo ngayo ba ari ku rwego rwo hejuru ari we wese nibaza yuko tumugereranya na Michael Jackson none Michael Jackson nimba ari umusuperstar none wumva wundi wo cumwita umusuperstar gute donc rero biba bigoye superstar n'umuntu w'icyamamare birengeje donc ne uvuga ko ari yo point yanyu tukiraho nyene ga Fabelove ni hamwe nyene ariko ndakubaza ikibazo utashoboye kunyishura ngira ntaco wari wibutse nariko ndakubaza ati showbiz yo bivuze iki ku muririmbyi
uretse kumuririmbyi kuri Fabelove showbiz yo bivuze iki kuri we showbiz noyeza yuko nico gifasha umuririmbyi kugira ngo ashobore ku bibashe navuga gute kwigaragaza ukundi donc ni brand muririmbyi yiha urumva par exemple nk'ubu hari abakunda kuvuga ngo ibintu ngo vyo gufaking bagwanye ibintu vyo gufaking ariko biragoye kugwanya ikintu cyo gufaking uri umuririmbyi niyaza yuko uri kurana kivuga utitahura na wewe kuko gufakinga ugiye kuraba na foto ifoto bafotora canke video barinda kuja kuzisiga amakala sasa kuko ikibirirwa barazisiga kuko ikibatazi fotoranya bagaca ba posting uko nyene so rero uko gufakinga rero niyaza yuko uri umuririmbyi utegezwa kuvyemera uko nyene so rero muri showbiz harimwo ugutanga image nziza kuruta n'ukuri mu bantu hanyuma hakabaho na image yo kwiha valeur hanyuma kandi uko rero kwiha valeur ni vya kutaboneka n'importe où kutaboneka mu bintu vyari byose mu buntu bwari bwose kubera ko ari abaririmbyi vraiment no kuri uzusanga wagenda hehe wagenda mu kabare kinoze kugwagwa ukamusangayo wagenda mu mabus ukamusangayo sinanka kwideplacer vraiment muri bus ariko tumenye ivyo tuba turimo gatoya rero hari ibintu kuko niwipakiza muri 400 francs bizogorana ngene uza guhamagara wa muntu ngo ngingo ndabe so rero kugivyo rero muririmbyi ategezo ko afise showbiz yo kuboneka ahakenewe rero muri ivyo ndagerageza Fabelove nibaza yuko n'abantu tubana muri quartier bambona sohotse tukiraho nyene Fabelove ntigera yurira bisi nta kinga yurira ndumva ko bishitse kuri po ya nyuma vraiment bafata muga kugeza ubu ntavyo ndurira kuva mbaye muri mani yacahezagira ariko munsi vyashitse nzobifata kubera ni moyen de déplacement nk'izindi rero nibaza ko ababigira ko si bibi ariko abaririmbyi turafise iyindi image twategezwa kuba twubahiriza nkuko nyene uri kuravuga ati kugira ubu muririmbyi ego biragoye kandi kugira ushike kw'iryo zino baho ushatse kubaka ariko uravuga ati izino ushatse umwanya muto wewe nyene urarikorora bivanye kuko novuga ati aba boss banya abafana banyu bivanye nuko muriko murakorana agiye kubona mwicaranya muri bisi ko ejo utazoshaka kumusaba nk'intererano y'ikintu Fabelove turasanzwe tubimenyereye ko abantu babaririmbyi n'umuntu ntashoboye kumuronka nushaka kumuronka byoroshe akaronka we Fabelove ni kenshi twari twifuje gukorana nawe uretse ko sinzi ko ari za showbiz canke ari gahunda zitandukanye ariko baravuga ko ubu dushaka Fabelove ntidushaka kumufatana nk'umwembe muri ville twovuga ko ari showbiz canke iki bo jewe ku icambere na mbere kwanza mwomenya ndubaha itangazamakuru ndubaha ikimenyesha amakuru cyari cyo cyose uko kiba kiri kose ndacubaha cyane ndubaha umumenyesha amakuru kuko umumenyesha amakuru avuze ikintu kinini ku muntu w'umu artiste so kubw'ivyo rero nibaza yuko urinze ntumira kugira nzi ngaha uraganya wewe ariko nanje ndaganya cyane rero kuvuga ko noshobora kwanka kuza ntibishoboka ariko gusa harashobora kubamwo izindi programme nkavuga ati hari programme zimeze uko eka tube turabangiriye dukorere kuri iyi programme nziza niho nzafise umwanya ukwiriye ari nawo uyu rero naje ngaha nibaza ko sinoshobora kwankira ikimenyesha amakuru ariko ikimenyesha amakuru gikora nabi kicinyiza abaririmbyi imico itandukanye na cyane cyane babaririmbyi batoyi sinkunda kuvyemerera kuko nimba je umpamagara kubera je mfise izina ariko ukankira bari abaririmbyi batoyi nibaza ko ngaho nta bica binyereka yuko ushaka wewe ko ndaguhisha kiganiro kugira uganye izo views kubera jewe gusa kubera iryo zina ryanje ariko udafise objectif yo guteza imbere umuziki muri rusange so bariho abo nanke vraiment kuri iyo mvo ndabwiye ati mwebwe muse objectif yo kubona ko mwiteje imbere kuko uhamagaye uwo mustar ego muzoganira ariko utari kurafasha zijya pepiniere nazo si vyiza ico duhora tugifana bamwe tugenda twishimira twikomera n'amashi kuko twege muri Jayc TV na cyane cyane mu kiganiro Music Talent dukurikira impano y'ujya mumwe wese naha abataragira video mugabo tugagerageza kuzamura
novuga ingabirano kumuririmbyi ari we wese bivanye turavye tala yiwiwe twigera turaba Fabelove tukiraho nyene hari indirimbo novuga ati wowe wasohoye yitwa Master muri 2020 ni indirimbo novuga ko yoba yarakartonye cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu two turabona kunguruka kunuze kuturaza ku ma social media yiwawe ingene Fabelove bariko barayakira indirimbo y'ububanza ari ku ma stage mbega nashaka kubaza hanyene Master tugira ko kwanza DJ Patien twagomba gusaba kwanza imbere yuko twinjira muri iki kibazo ca cy'indirimbo Master ko twohera kuri freestyle y'indirimbo. I'm a master kozira komi dowina dinga josina suburundi kusani kontina rap zavina kuri Fabelove akinyani kirundi siki Zambia muri game batoto kwa nyina murumva umwami rapina mu Burundi mu barapa mbega harugudi ndangira kuri beat niwo daba fasira batinya kose ndabira utangiye nome navuga vyoto genovuna ndajarukana ibi isikora benshi kwisigira nawe gira numve murahumbanije baganza mwese abarata ni munzi ndabahetize tize king on the beat mubanze ndabashira ku murongo mwese master subire mu pinge sokoma nito master igihugu rap maze nabo bamba itumami mu Burundi nije master itumami Afrika yose nije master rap nije master rap ndi master hip-hop ndi master rap nije no master that's ko mufisi cyo mutinya munitanya kuba kikirura pere kapura papase wasoko fendabira nicho kigabo kuri yo rap kira rap fo cyo kimena bizo numbarire nkitso nja pizza butse flow barambira abantu ku micro ngari matongo umva dogo Bonifasi arafata kuri rap y'ubucafu gishisi rapa no muraka guburofa yamanake shukwidoga kingoro yakora slam ni papu yaraunze kuko yaruwika rap nikibamba kamirigo amaza subire mu binge nzoko amanito master igiru rappers maze nkabamba itumami mu Burundi nije master itumami Afrika yose nije master rap nije master rap ndi master hip-hop ndi master rap nije ndumu master that's ko mufisi cyo mutinya munitanya kishinga ngabadem Bits away, I got me gora fashe ya mama gwe karapa nkakavese karatera stress gerageza mwana kwiga mushindi pese bano mushinya menyo nk'indaya turabizi kujya imisaya haribono yitwa tizaya kuri rap bose bagaya gerabonye rap yitayo kuri beat watibira abana ngabo bakiri ku rap zabo nk'izo native na prison rap bakora steritiro bwira Frank Duniano rap ukora yarahombeje iko T-Max umuziki nuhebe nugu mutakaza uburyo poesha kuri cyo gishuga nugu muzanuga yo hebe nugu mutakaza uburyo poesha kuri cyo gishuga muzanivya yo nimero yanje maranye ibihe kwanza ndakwibarize nabuye wawe iri he sirefise ni miliyo suba amategeko miliyo kuri kwere sidirasa barasenda umurapa African gozira y'umuriro Fabelove rendo mu master kizigenza the gangster no mu negre kubazi ndemera bibiri asaka siri kwerekeshane kuma biti n'amagere ni jewe nyene bituna sama fyeri kuko nta nubundi kaka kamiri gang na kamiritse Heavy Fabis libabi kuri flow kuri kepi vuga benda gutera vesi gira be mafre umvi vesi ndagushire kuri met nkora kuri beat tubuhinga kuri speed abapeti kuri bench bari ku mubari barabitskondi hero kwese ndabonda kuko mu inzoya sinkina n'inzoya muracara bana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya ni je murapere mutinya mbatiza amazina gafata bifu yiwanje mbicura maniga ze rap yiwanje ishura maze nkugira umutwaye bifuda umwami nahawe award nugo wogerageza kunyigana ntigoshikana nirobo y'igipande subiramo gerageza shura amaso gerageza haba mu bakuze n'abakiri ba ntugire kongana nawe wibare kuri jewe gerageza kwipima dumurapa wikirege bae charge nugo zineza ko mutinya kunyishura kandi ndazi katacu mufise muvuga umwami wadakesha numva ari ibintu bikomeye cyane numva nibisasu bikomeye cyane mbega Fabelove yo novuga ukuntu ugenda unyaragurise umudiho wa hip hop wiwawe ufise umudiho wisangije cyane kandi novuga ufise ritmu ririmbamo ariko hari abana tugenda dutumira ngaha novuga nk'umuririmbyi yitwa Hizbi sinzi kumunsi we tware mutumye aravuga ko ari muri novuga ati ni nka timu yawe sinzi yambye ngo urafise timu y'abana wigisha
Okay, ari mu bana fasha ngerageza gufata mu mugongo. Yeah. Fabelove tukiraho nyene ku iyo ndirimbo Master hari ibintu aranovuga hari abaririmbyi ugenda uravuga dusanzwe tuzi nka ba Big Zoe ba Prince Mshindi ba B-Face uriko uravuga Boniface kumva kugwira ndirimbo iyo ndirimbo nka Master ntabwo ubona ko iri kiraguteranya n'abagenzi abo baririmbyi canke abafana bawe bavuga ati wa mutipe gute? Bon, je mu bisanzwe icyo novuga hajya kugira ngo ndirimbe indirimbo Master canke ndetse n'izindi challenge zose nako ndasohora ama challenges yose abafise intego imwe abafise intego yo novuga yo kugira ngo ya hip hop ishobore gutera imbere ya iyo hip hop kugira itere imbere mu bihugu byose ku isi yose mbwira no ukunda kuvuga ngo challenge n'umuziki upfa kandi bikavuga umurapere vraiment niyaza ngo challenge ngo n'umuziki upfa nibaza yuko ivyo yibuza umurapere mba novumenga n'umuntu abakuriye kureka kutuvangira muri iyo hip hop abakuriye kuyivamo kugira ngo yibandaniriza n'ibindi ashobora kuba ashoboye kuko nta murapere kwisi ashobora kuba adakora challenge ntibibaho uriya atayikoze we urayikora niko bimeze kwisi challenge ni ikintu muri hip hop kizwi mu bintu bituma hip hop ikundwa cyangwa yinjira mu bantu so rero tuba tuko turayikora kugira ngo isirikire mu bantu muga bitavuze yuko tuguma muri challenges donc ni nka kwa kunde bibasha novuga gute sinzi kurabona umuntu mu kudandaza ko ashaka kuzana kajya gashantiye nyene umuntu akabaza kamuhonja ko akajya kumva ati ni bon bikaca bimutera kuguma ariko amushorera nabijya bindi bikwirikira so rero nayo ni ikintu gituma abantu bayivuga cyane bigatuma bumviriza naziya zindi ndirimbo zifise ubundi butumwa ya rero nico rero novuga challenge nayitanze ni hari mu buryo bwo gutanga challenge mu ba raperi kugira hip hop ibandanye rikiravuga uratubwiye ati indirimbo Master nayitanze nka challenge eske wewe ugiye urumviriza ba Boniface baribo ba B-Face kumviriza ba Prince Mshindi ba Big Zoe ndabizi indirimbo warayishize ku rubuga abantu uravye n'amakommentaire ugenda uraronka ku bantu eske urabona ko abantu baba barayakiriye nkuko wavyifuza canke abaririmbyi waririmbye mwe aribo bakingorongoro ko bashobora kuba barayakiriye ko wavyifuza bivanye nuko novuga yuko batashimishwa kumwe hariho ababikunze hariho n'abatabikunze rero abo batabikunze no baca bagerageza kwesplika abafan babo bakabereka ihuka ari ikintu kibi ari ikintu gicafuye ko nakoze ikintu novuga kidakoreka ikintu kibi cyane ikintu kiza gusubiza inyuma umuziki abo rero urumva nk'abo bafana bose baca bakurikira nk'intama bamwe donc gacu usanga rero bariko babifata ukutariko ariko buke bamwe barabitahuye muravuga ko ari je ndumurapere jenyene bagaharira ariko ino munsi abo bose navuza bose nashize muri iyo ndirimbo bose nimwambwira umwe akiririmba hip hop muce mumbwira so rero bisigura yuko ntaguciriyemwo B-Face nawe gira yo barimwo nibaza ko ari wabandanya aririmba nabandi mugabo tuko turaraba abo bose barabandanya baririmba bose abo ndiko ndabubwira havuyemo ngira uwitwa 90 nawe wazigata ari mu Burundi mugabo ari ngaha mu Burundi bose vraiment nta numwe akiri muri hip hop baza bavanga baja mu bindi donc usanga bari muri ACB neza akiri wanzenze so rero ntawo bankira baririmba ivyo bashatse mumwe wese mugabo bareke ko babesha abantu ngo nabarapere ngo bakomeye kubera ko umurapere akomeye ni wa undapambana ya hip hop nyene akaba ari imuduza akaba ari yo avuga ati niyo nzigamo ikintu cyose iyo hip hop nyene kujya Bob Marley haja marinde akaza ama country music akaza ama slow mugabo ntigera hindura kashikana kuri rujya gwego bakamwita umwami wa reggae kujya Tupac yaririmbye hip hop atigera vanga n'umusi wa rimwe akitwa umwami wa hip hop kujya ba Rick Ross no munsi utazokumva aririmbye ngo raga tumva aririmbye muzuki kujya bande bose ivyamamare barimvye bose nga kwisi bivyamamare bafise umudiho wabo gute rero ushaka gufata urumuririmbye ugasanga nta n'umudiho ugira mugabo gacuza kononera abandi ngo hip hop hip hop hanyuma urucikora ibintu byo kwitera amacumu uri gukora ziga zindi style twako turagwana kugira tuzi
tuvyure turabe ingene twozidomina canke basi tugira agaciro nkazo none uciye ugenda kuzisutena nizo ugiye gukora gene eswe gaho tuba tukwita umuraperi tusha tutwita iciso ca hip hop tukiraho nyene turagushaka gusaba ugenda ushirika aga freestyle ka Magonde ucu ugenda udusigurira ibindi ndakubaza mu nyuma tugire kuri Magonde Magonde ubabarire vrema kubera ko Magonde nibuka neza ko aracigiye nta kibazo turaho nyene indirimbo Magonde novuga ati yaragize novuga ati harajemwo novuga ibintu bijeje amajamba akomeye cyane kuri no ndirimbo Magonde ku buryo n'umuririmbyi Sadbi asigaye bamutazira Magonde nawe nyene ariyita Magonde bivuye iryo zina ryavuye iwawe eske wowe ari kurayiririmba kugira umutumbere ko message utange message kuri we cyangwa bo nuko dusubiye mu myaka ya kera ariko nibaza ko navye nga kugira ngo tuganire kuri buri kintu cyose Magonde ego niwe nayitumbereza ko kuko nawe nyene ntiyari kugiyita Magonde atumva kari giwiye kandi Satbijicho ikintu ndamwemerera ikintu cyane so umuntu wotuka ngo iryo zina ngo hanyuma rigira ubusa ararivyaza umusaruro wewe aho ukaba ari urihomberamo ahubwo akaba ari waryungukiramo so Sabi keep up urazi ko uri umuririmbyi kandi nemera ari mu baririmbyi navuga ngaha mu Burundi bafashe uno muziki w'u Burundi rero kubw'ivyo kijya gihe urazi yuko ntazibana zidakomana amahembe kijya gihe hari ivyo twafa nawe kandi navuga guhera mu myaka ya 2011 ariko usanga ngenda ndamwihora mu ndirimbo ariko wewe ntiyabigaragaza mu ndirimbo ariko kwari kwihorana ariko ico twaragisabe ko imbabazi turavuga ati ibihe vyaheze ntidushaka gusubira kubigumamo ubu turakuze kandi turabona ibintu biko biragenda nace tumuzobona Sabi dushaka kwicarana tugakorana n'indirimbo akavuga ati Fabelove ndifuza yuko dukorana indirimbo yabiva kuri uko kuntu nyene twamaze gutahura ibintu kandi nawe haratahura ko karagashavu Fabelove twatanguye kukumenya ku ruririmbo rwa mbere novuga watanguye gushira ku maradiyo ukagaragaza no ku mbuga ngurukana bumenyizi wawe indirimbo yitwa umwana w'imuhira ni indirimbo umwana w'imuhira yatanguye 2012 nashaka kubaza aho nyene niho Fabelove yaratanguye umuziki cyangwa Fabelove ni wa undi yatanguye umuziki kera mugabo yagiye kuja ahagaragara 2012 urugendo rwanje rw'umuziki novuga ko ari rurerure 2012 navuga ko niho natanguye carrière solo yiwanje donc niho natanguye indirimbo ya mbere yiwanje personnel ariko hambavu yaho nari sanzwe bwa mbere guhera mu myaka ya 2007 niho natangura kumva ko nkunze umuziki ndatangwa nja kuri ama radio isi yose nteramira ku TV dutunga ama CD tukavuza mu hari radio burya butoyi nimba babyita gute bwaje mu CD imwe nkumviriza imiziki y'aba Americain vaho rero inspiration kumva kumenga no kunda hip hop cyane rero mu myaka ya 2007 niho haza abagenzi baravuga ati Fabelove dukore groupe tugire gute donc ndababwira ati je nifuza nta kibazo turaja hamwe yari groupe yitwa Serious Nigga turaja hamwe turakora indirimbo mugabo wa 2008 ndavuga ati pourquoi pas tudashobora kuorganiza ikintu cyofasha urundi gwaruka muri rap kuko barambwiye ati Fabelove urazi rap cyane urazi rap muga nkumva kumenga byo bavyiza ngiye gupartage n'abandi ubwo bumenyi niho twacha dufonda association yitwa Kajeta turayishiraho ndetse mu nyuma ndafonda nakandi ka groupe kitwa Camel Camp ari nako katwaye karimwo abapeti babiri harimo mutoyi wanje n'ubundi mupeti babiri aribo batwaye award bita ku mwanya award ya Bonesha FM rero ico gihe ndabandanya 2008 plutôt 2008 turashinga iryo shirahamwe riratera imbere Kajeta 2009 2010 2011 canja mu bintu vy'amashure cambanza ndaheba ivya music rero 2012 niho nacavuga ati je ndifuza kuririmba ndabwira producteur Bright arambwiye ati urifuza kuririmba nta kibazo mugabo hambavu yaho ava yuko nza kuririmba hari abanyemenyesha bakuru beshaka kudakumbira ati peti ifuko wiririmbana urazi kuririmba kandi we ntavyuzi yuko ufise ingabirano ya hip hop
ndibuka yuko no kuri CCIB CCIB Plus barampaye agashimwe barambwira ati Fabelove umupeti yaririmbye wanashima nta n'izina bari bazi nkiri muri iyo group yitwa Serious Nigga avuga ati umupeti yaririmbye iyi verse turipfuza vema kumuha agashimwe k'indirimbo agenda yiririmba muri studio basi CCIB ico gihe urumva rero naciye ntangura indirimbo umwana w'imuhira en 2012 donc urugendo rero ruba mwene uko mugabo iyo ndirimbo umwana w'imuhira sinayiririmbye comme nk'indirimbo numva kizohitinga nayiririmbye muri kwa guharukurikirana kubwira bwo kwihora sabi ico gihe sabi vraiment ntihari heza hagati ya je nawe twarabagenza ariko hariho ibintu yaramaze kunkorera bitangiye ico gihe numvumenga no bon vyari vyico gihe nyene numvumenga no heza ishavu ndamwihoye mu kumuririmba so ya mwana w'imuhira sinari nzi yuko ari indirimbo trending ariko mu nyuma numva nyine abantu barayikunze cyane ndibuka no mu kuja kwirimba nagiye ntwaye akagitari kinuze ku mugereni namuvugiriza ku gatari ku mugereni producteur yumviriza amanote ndiko ndafata hanyuma kagira gacakora rero ibintu birafata inzira mu nyuma gushika mbandaniriza ko producteur avuga ati foko wigumira ngandumva murapera ufise kazoza tukiraho nyene ga Fabelove wamaze kutubwira ingene byatanguye umuziki we watanguye 2007 ariko turiko turabona ko indirimbo ya mbere yagiye ku rubuga rwa channel yawe ya YouTube yagiye ko 2012 turakeneye kutubwira intambanyi nta YouTube yagiye ko twari turi muri ya monde y'ama bluetooth ya YouTube igiye kuzitevye ni gikiga Fabelove cyo bacaratumye kuva 2007 ukaja kwinjira studio muri 2012 hari kubera ko ntari bwitahure bantu barambwira ko nzi rap nahitamo kuvyigisha abandi mugabo sinumva ko ndi kugwego no shobora kuririmba ngo nemegwe mu gihugu kandi hariho n'abanci intege yavuga ati hajya kuririmba ebana n'inganga n'iki ariko bunyuma ndabona yuko nogenda nka trying nkakora nkumviriza ingene vyogenda hanyuma maze gukora mbona nyine nafashe inzira ndavuga ati pourquoi pas no shobora kubandanya basi nagomba ngusabe tugire ko turirimba indirimbo novuga washyize ku mugaragaro 2019 yitwa ntacyo wanze Patien Master music. Yeah. Nacho wanze, my niggas from everywhere. I got you in my heart. Nacho wanze, Fabelove, Fabelove. Abagenzi burya kubagira biraryoha keshi kubagumana biragora birasaba keshi kubatahura biraryoha kugira uguhanura ibuka kera ntari bwagire abagenzi sinigera ntari imbere sinabona inzira nk'iyo ndimuhira nkama niyumvira nuko nobigira nkiyebura abagenzi baratunagira intege barafasha mu muziki ndawukora niyo mpamvu ndi mu bapa gubuhinga ku maflow y'ishubu kumana abagenzi nibo batuma ngumana amacetsi barantera intege n'umudugu keneri jeke kubaraba mu ntegeshe bisa kugira abagenzi ndakupase harabizi na wese igunga sikomeze kugira abagenzi biraryoha harakuba hafi bigatoka ariko bipana n'abagenzi nitugenda mu bashenzi bwo bari ubuvetezi banze nacyo wanze kutagira abagenzi byo kure nta kintu wanze nacyo wanze asema kutagira abagenzi byo kure nta kintu wanze nacyo wanze kubutagira abagenzi byo kure nta kintu wanze nacyo wanze kubutagira abagenzi byo kure nta kintu wanze bagenzi banje ngaya mahera narayaronse muruno mwanya ngira ndabaye ikirori cyose hola nimibanira mahera hari no kuri ngirana amadora hola nimibanira mahera hari no kuri ngirana amadora ibi byose afise reka ndabivuge nimenyane ndabitesha impanuro zanu zarafashije n'ubukene ndabunesha ubundi bose ndabaye inzoga gushika muvuge tutaye muhira ni munyizo zose saga siri marampaye diri murabambe baga
agaciro ntange mara mbere y'abagenzi b'ukuri mu mpindura kamere hanze nacyo hanze niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze nacyo hanze asema niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze nacyo wanze niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze nacyo wanze niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze sugufa kuyora hose s'abagenzi beza koresha kuraba sugufa kuyora hose s'abagenzi beza kuko harimo abafisi ingeso mbi hari abakujyana kurondera itunga kuri wo mubumbe w'izo mbi abagenzi bagutwara habintu babwire kuri bise abasa abagenzi kuri ntibabwire hoshi niba kunzanira imikoshi bakwigisha ku cyama zosi hoshi bemuraba n'abajamapana bakujyana mu bitosi abo s'abagenzi abo n'abacenzi abo n'ababyonzi kore shugi tonzi ibisigaye menya yuko kugira abagenzi birafasha cyane akakiri kabonetse barakwakura bagasabikaye hanze nacyo hanze kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze nacyo wanze asema niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze nacyo wanze niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze niga kutagira abagenzi by'ukuri nta kintu wanze kutagira abagenzi nacyo wanze yes murabibona mwege muriko murakurikirana ikiganiro music talent kwa umunezero ugeretse ukongera ukagereka ku wundi tukiraho nyene Fabelove jewe ku bwanje aho ngeza kurabisha amaso nibikorwa wagiye urakora vraiment uvuga ati uri umukozi kuko ni ibintu bitangaje cyane kubona uri umuririmbyi uri gushobora gusora nk'indirimbo zitatu mu mwaka umwe zine mu mwaka umwe mbega hajya bigenda gute Fabelove afise management yiwe cyangwa ubwo ntibihita bimugore gusohora video na audio mu gihe tuzi ko muziki ndundi bigoye icyo novuga gusohora indirimbo si kibazo nta kibazo vema bintera cyane gose bivanye n'ingene studio zo ngaha ni zirazimba cyane gose ku rwego hejuru cyane zirazimvye ariko ni haragera aho zitugora cyane gose ariko icyo novuga kigorana sometimes ni cerekeye video dushatse gukora izibaye twozikora ariko rufetwe tuba dushaka yuko dukora video uzoraba imyaka yawe yose utavuga ngo ugira icyumviro cya kintu cyo wango ukore remixing ya video so nkujya nkora indirimbo ndayitondeye mba numva yuko na video nokora iyitondewe rero kubw'ivyo rero hari usanga uburyo uko twifuza gukora video siko buko buraboneka so rero huko ni indirimbo vomye yuko mfuamba ndayiresa uko nta management ndimwo uwifuza kuza araza dukorane ariko cyambere saba no kuba abona vision afise ngaha mind ya hanyuma cya kabiri naco no kuba afise akanoti kameme ntibaze bakobeshe ngo manager ngaraba manager uko nyene atakintu do base mufise ya rero nivyo vyonyene saba sino management ni jewe nyene n'abo fans ya ndifasha nyenda cifasha ariko sinanki umuntu yoshora kuza ngo dukorane nka management tukiraho nyene Fabelove kuko twatanguye kumwumva kera cyane novuga ko iyo 2006 mugabo ntiwari bwashiremwo ijwi mu uje ahabona wagiye kuja habona neza 2012 tukiraho nyene kwanza uzi yuko ntarinjira muri ntaraja muri carrière solo nari maze gukora ama collabo hariho nka collabo nakoze ya Shani Queen ico gihe Shanera yari umuntu novuga yarakuzwe cyane na Satb na Mukombozi no witwa Fabrice Birori ba Arafro no ico gihe Arafro ni yarimwo harimo Shanera ico gihe yitwa Shanera nyene Shani Queen hanyuma Mukombozi na Fabrice Birori akaba witwa Bamso na harimo abaririmbyi benshi mugabo bamitamo abandi baririmbyi bose baramamagara turagira collabo narishimye mugabo handi naho ndibaza ati vya bindi bapitsi bambwira yuko nzi rap nivyo kweri ni naho hantu novuga twatanga kumenyanira n'umuntu bita Shani Queen kuko harageze yavuga ati umpiti sasa ni waririmbi bicanye
ya kubera niyo collab naravyifashemo neza cyane kwe bavuga ati respect so bisha birama kuhaje kumva yuko ishoboye muri jewe no rero andemiduze nabona gutangura ku mugaragaro nka jewe hari kibazo ngomba gutumbereza nyene ngisira kuri wewe nyene bivanye n'ukuntu twagiye turumva indirimbo zawe amatitre y'indirimbo twarumva za kuri inkofero za kuri dance umwana we muhira munyuma tugera kumva ikintu cyitwa ngo Shwazirene ngo kamikazi tukiraho nyene dushaka utubwire Fabelove afise umukunzi Shwazirene yaririmbye ninde yarabayeho byagenze gute ahubwo ibaye na televiziyo ngira ndabisigure ko Shwazirene ubundi bwo yarabaho yari umugenzi yari umukobwa twigana ku school umukunzi no yari umukunzi yari umugenzi bisanzwe yari umugenzi bisanzwe ariko cafata rijya zina giwe aba ari ryo nkoresha mu kuririmbira umukunzi wiwanje umukunzi wiwanje nitwa Shwazirene yari uwundi ntovugira nga ariko mu bisanzwe byo naririmbye byose nabiririmbira uwo mukunzi wiwanje niwe narimbe kamikazi no ganda murimbira na Shwazirene donc ari amazina abiri ari indirimbo zibiri kugira ngo icyo gihe nafashe n'ama emotion rega natwebwe bantuze abaririmbyi turahwera bibaza ngo ntidukunda turakunda na cyane ko bahora bavuga ku ndirimbo ngo mufise umutima w'urubaho guravye ibintu uko uravuga ngo rape za vino ngo ivyinyo mena bakashe bumva ati ucya mutipe yo bafise umutima w'urubaho yo bafise umukunzi arakunda ni nka kujya ko kwibaza ku musoda yo bakunda biragoye kwemera ariko mu buzima busanzwe turi nk'abandi bantu ariko ijya kala ya hip hop nayo iyo turi muri yo biraduha nyine ijya image yindi umenga nta ibintu by'abakobwa ntidukunda ntitugira gute ako turakunda vraiment birashikuka ba romantique uri kumwe n'umugeme aba hapere warashima turabana turi serious cyane ukunze umwe abarumwe n'umwe abarumwe so rero je ndakunda kandi ndafiringa cyane urafise umukunzi yeah of course tumuramutse cyane tumubwiye ko Fabelove amwemera urashaka kumuvuga izina nibanga ryawe nawe nibanga ryanje araza hari hose arabizi ko ntamwikawusha arabizi ko ntomwikawusha arabizi ko ndafise ku mutima kandi iyo bija hose sinzigera ndanamuhindura nuko Fabelove tukiraho nyene uravuze ati Shwazirene yarabayeho ariko Shwazirene nuwo twigana kandi n'umukunzi natanze message mvuga Shwazirene mugabo yerekeye umukunzi wanje yerekeye umukunzi twari kumwe ico gihe yerekeye umukunzi mu ex twari kumwe ico gihe mbonegwaho kumushikiriza ubwo butumwa kugira ngo yumve nawe ko donc ntoguma muri vya bintu byo kurimba kuri inkofero za mwana w'imwe zande yiyumve nawe mu vyo nkora ko nawe ndamwibukamo dusabe DJ Patien na dushiriremwo indirimbo Call Me Call me, Muri business. Asigaye ukoresha SMS. Call yawe niyinjire business. Call me, Muri business. Asigaye ukoresha SMS. Call yawe niyinjire business. Abantu bakina na life ugasanga bakuvonye bakubwira sorry z'amadem. Abandi nabo everyday bakufoniye bashaka kukubwira ko bafise black. Kuri apere mbiri by'amadiri. Numwavumbyura kupa munderanje kupa basirungi ka message iranabishe kubutswa amahoro kuri call ugasanga nuko ije alcohol yibereye kuroba match za football ari gukora indurko umva niga kamera gato sinaguze phone ya La Liga umva niga kujenga kukumemba nawe tunashika call me business Asigaye ukoresha SMS call yawe niyinjire business call me
call me Muri business ibisigaye ukoresha call yawe n'imiti business I'm sorry kwikuya pera z'uburofa turi kesha mudila urabimenya phone yanjye niyizana mura big mind in the future say here we go let's go now big mind in the future say here we go let's go ngobona umwanya wanje ibintu bizana amahera apana kapera n'umwanya wo gutaka siyaranje reka no kufunda kubera inkumbu sinda byase ibintu nasa nikosa kugira apere muburo nukumanda haraonesha chebo fone ngo lo nawe ngo wo hello hey bro waba witwa Mariko cyangwa niwe Fabelove bro jewe ndacakundira bira kuri no fero bro kamurikada ndakubaze ngo nubwire naburi ntumbego call me Muri business ibisigaye ukoresha SMS call yawe n'imikire business call me Muri business ibisigaye ukoresha SMS call yawe n'imikire business ndamusakandi nyakubahwa umukuru w'igihugu hariho ubutumwa yigeze gushikiriza umunsi umwe aravuga ati ni vyiza yuko telefone zanyu muzikoresha no fopa yuko umuntu agutelefona akubwira ngo tube turablaga tube turavugana ibintu bitagira akamaro donc il faut ko mukoresha telefone zanyu mu bintu bifise akamaro business muri business yarabivuze ndanamushimira cyane gose ni indirimbo novuga yerekeye ubwo butumwa nyine petete ko yoba ngira yoba yaranayumvise ubwabere kuko ubutumwa bushikirije ubuvuga muri ibi bihe indirimbo zana kamera yasohotse 2019 novuga ati ni indirimbo novuga ko yaragize power sinzi ko novuga ko ari power canke promotion hagije cyane muri iki gisagara ca Bujumbura uretse no ruguru yoba yagejeje he Fabelove indirimbo zana kamera yaranshikanya ahantu heza kuko ndibuka yuko ico gihe yarabaye n'indirimbo y'ukwezi kuri radio iraho imwe hanyuma kandi zana kamera novuga yuko yarampaye connection cyane mu bantu bakuze tureke ugwaruka n'abantu bakuze impanuro zirimo ego barambwira ati ivyo bintu wavuze bamwe ngumenga wamvuze rero navuga yuko zana kamera yarampaye indi image yo kwerekana ko Fabelove n'umwanditsi mwiza hambavu yo kugira flow nziza ariko no kwandika ariyumvira Fabelove dukumumenyerera ubu turiko turamubona muri uyu mwaka n'amakora barika arakora atandukanye menshi cyane mbega ni igiki kibuza Fabelove nawe kubona yashobora kwitora uko tubona Fabelove atamakora bafise yiwiwe ku mutwe wavuga ati ngiye guhamagara nakankoranira naka je nibaza ko amakolabo dayafise ari zitarasohoka zirahari hariho nizo nkiko ndarondera ariko kandi ikindi naco hari n'igihe umuntu yifuza collab kavuga ati jewe indirimbo numva menga yoririmbwa naka utitaye no kwizina giwe ikibi aha mu Burundi ngaha mu Burundi ugiye kurondera umuririmbyi kugira mukorana indirimbo yibwira yuko donc wagiye kumurondera kubera komeye aho ke nawe wagiye kumurondera kubera ubona vyohura niyo ndirimbo rero vyarashobora gushika aho nashobora kugenda kuririmba no kurondera umuririmbyi kugira dukorane indirimbo yicankiriya usanga rinda kugira ibintu birebe kandi iyo ndirimbo yari kumufasha cyane bari abaririmbyi twari kuba twarakoranye indirimbo zimwe none umuntu utagwa ngo man sorry vraiment ngiyo menya kwere ngo ngaka kanyimbo kwere kari hit man sasa rero ugaca usanga rero yishizemo vya bintu byo kumva yuko umuntu aje kukurondera niko jewe hariho n'abandondera navuga aba legend kandi nubaha ariko bakaza bivanye n'indirimbo baba bakeneye gukora akavuga ati turumva dushizemo rap ya Fabelove vyoba vyiza nanje ni nkuko ndashobora kurondera umuririmbyi kandi sumvya na level kure niyo mugabo ndondera ikintu aza kunshiriramo gihuye niyo voix yiwe cyane ninge nakora cyane uvumenga vyofatana neza mugabo ugiye kumurondera aca yikanga yuko umenga asigaye ari umuntu akomeye so rero ivyo no vunira kagohe barivye benshi no fopa yuko haruri ibintu birebire ifo kuraba imbere hawe heza turaho nyene Fabelove ari kibazo ngomba ndakubaze novuga arico gisa nikirangiza arico cyanyuma Fabelove no kubaza ndagushire muri style ya hip hop nkuko ari uririmba
ndashaka ko twoyaguka ambye ati mu Burundi ndavye uko rap yatanguye gushika ubu hoba hiyongeye ko nk'ibice bingawe nyene ugenda umbwira ko ati hayongeye ko pourcentage zinganuko ikindi kibazo ngenda ndakubaza arico cyanyuma no kubaza ati abaririmbyo bawemera muri rap ngaha mu Burundi avuga ati uyu ndamwemera muri rap bivanye uko ni nayo novuga ati ni nayo siguro canke ari nk'umuntu ubona ati ndashaka guhanura uyu ni wowe occasion novuga ati turonkeyeho kuko umwe wese arashaya arashaka kumubwira ati wewe naho uririmba uku rabuhindura ibi nibi mugabo ahanini nashaka ugende utudondaguriye aba rapero bawemera mu Burundi je navuga ko muri hip hop y'u Burundi je donc kwemera no gukunda n'ibintu bibiri bitandukanye kuko iyo ngiye kwemera umuntu nuko mba numva yuko turashobora kugira battle turashobora donc ata kibazo na kimwe nkumva yuko uwo muntu yombizi yasho cyane mugabo naye gusanga vraiment no kuri barire no kuri mu Burundi kweri benshi baracari inyuma cyane baracari inyuma biratuma na jewe nebwa hari ubumenyi bumwe norondeye mugabo nkasanga ubwo mfise umenga buri kugwego go hejuru kubera ko ndabura uwundi muntu twokompeta so rero kubw'ivyo rero sindabona abantu numva yuko noshobora kushira ku rwego vuga ngo ndamwemera ariko hariho abo mbona nukuri bavyifatamwe neza barahari ni bande barahari nkaho baririmbyi novuga bataramenyekana hari aho bahoze bari mu minwa yiwanje nyene yakajita nujya ntuze Shadrake ujya vraiment yari umurapere mwiza cyane nubwo yabivuyemwo hariho aba Overdue team vraiment n'abarapere novuga yuko urumva niyo bariko bararapa urumva ko ni rap c'est swag ukumva yuko ari rap irimwo n'ubuhinga kandi ukumva ko binjiye muri style ya gangster nyene so hariho n'abandi baririmba rap barapa mugabo bataramenyekana naho urumva sinomenya amazina yabo ndabadondagure cyane ariko novuga yuko rap mu bantu bazwi bafise amazina no kuruza gusanga ari bake novuga yuko bashobora kuririmba rap je numva vraiment ntukuri ko iri ku rwego rwiza ni bake cyane gose kuko ntibavuga ngo ndiko ndabaponda ariko tuwe tuvugisha ukuri twebwe abarapere tumeruko urumva abarapere kuko aho ndanabapimira narabaha irya challenge ya master narumvise vraiment abashoboye n'abadashoboye hanyuma kandi ikindi kintu naco benshi baca bahitamwe no kuyikwepa kubera wasanga ubwo bushobozi bwo kuririmba kugira usumvye master ubundi bwo ndagoye challenge bategezwa kuririmba kugira ngo uyisumvye kugira nawe umfrappe mugabo gasusanga umuntu yishuye mugabo yishuye pour gutukana gusa amajambo arimwo mugabo utumvirije style no narakoresheje nawe iyo yakoresheje ukumva yuko bidahuye rero je ndifuza yuko hip hop nico bituma benshi baca badevia bakaca baja mu bindi kwera ku hip hop isaba kurondera ama recherche kwidocumenta gutravail rero nico novuga ariko rap no yiha pourcentage tugereranije n'imyaka ya kera novuga ko zavuyeko ntabwo nimba kera yari kuri 80% ubu iri kuri 50 kubera ko novuga yuko kera ugiye kuraba bayikora bari benshi abari mu mahigano bari benshi kandi nta bintu byo kuvuga ngo haje ngo style ya Diamond ngo twiruke ngo cyayande wasanga arabarapere uko nibutse hari ama award yatwagwa n'abarapere menshi wasanga ari higano ry'abarapere abarapere barafise ijambo nzitonda bawiri bande ba Dr. J wasanga arabarapere benshi wasanga hip hop umenga niyo yifatiye akarere kandi kijya gihe ico bita challenge baragitahura nimba ntuze Fariyaze arungike challenge nde usito induki nimba bana kabarungitse nimba wakari power barungitse challenge kakayirungika kuri wanajeshi yarasohora ukumva ko abantu vraiment nta kibazo ariko pour moma nukuri tangazamakuru riraja mu bintu byo ngo urumva ngo indirimo niyo gutukana kera ivyo ntavyo bagira hanyuma ukumva baririmbyi bonyene abarapere bonyene batangwa ngo urumva ngo challenge ngo umuziki upfa mbwa kera ivyo
bose bumva ko ari ikintu kimwe kandi challenge bakitahura kumwe. So rero novuga rero vyarasubiye inyuma cyane. Rero twebwe natwe tubigwanira kugira ngo bigaruke cyane tubisumvye hajya tusanga tuko turacinyizwa ko turahura n'ibibazo bikomeye cyane gose byo kubona kumenga turacyari inyuma. Okay, nanje navuze ati nzemera mfatwa ko bitegerezwa kose mugabo mbego agasore wa hip hop naho bose bayihunze mugabo je naremeye kwifira ubundi bwobwo tuyireke nta rukiza tuzatuko turatanga muziki w'u Burundi. Hip hop ni yapfa nta rukiza umuziki w'u Burundi uzowe kuraronka rukomeye cyane gose ariko hamwe twoyivyura biratuma mu Burundi bumva ko ari amastile atandukanye kujya muri Etats-Unis twumva country music abarimba country music ne bace bahungira kwa Celine Dion ngo niko Celine Dion ngavumye. Celine Dion ntiyahungiye kwa Bob Marley ngo niko Bob Marley ngavumye. Bob Marley ntiyahungiye kwa Tupac ngo niko ngo Tupac ngo hip hop ivumye. Mumwe wese akora ivyiwe muri domaine yo ahubwo akiga kuyidevelopa kugira abantu bayikunde. Ariko ngaha shafata umwanzuro wo kuyikwepa bakayihunga. Akajambo Fabelove ogenda uvuze kuri Jayc TV. Jayc TV ndabwiye ko mfise studio nziza. Murakoze cyane. Ni ibikoresho vyiza. Merci. Mukora ikiganiro neza. Nabonye mu bikora neza ku rwego rwiza mufise DJ hajya. Ahubwo DJ wahatswe man. Niko yako ntagenda kwitego ntavyo narinzi. Sino ngaha ndabizi yuko twari gukorana fresh sana ariko kandi nibaze ko twaryoheye abantu. Tuzogutumira no hanyuma. Nta kibazo kabisa. Hanyuma ndabashimire cyane kwamashe kuntumira. Yes, turabasubiye kubaramutsa mwege bakunzi mwareko muradukurikirana ikiganiro yari Music Talent aho mubona ko twari kumwe na Fabelove Keshan Boy. Tugera ko tubabwira ko tuzosubira mu ndwiza nkaya mango kuri mikro mwari kumwe na Arakaza Jamiki aka Mikila. Mubiravye ko sinogena ntashimiye mugenzanje Bebe DJ ariwe DJ Patienne twariko turakorana muri kino kiganiro kugira adufashe bigende neza tongera dushimira bari mu buhinga bw'ivyuma aho twovuga nkaba bari kuri kamera za mbere nkaba Eloi twavuga ba Sofoni n'abandi tubashimire cyane. Fabelove mwakoze cyane, hasta la vista. Thank you. Na kutogirije peti.